reka dushimire Imana yatuzigamye yaduhaye amagara meza. Je nane ndabaraba eme muracakomeye mwinyuguta kubera iki nabona abandi basimba bahagarukira hariya nuko Imana yabakomeze ikabaha inkomezi. Ko ari ibyo rero nta kundi akwiyo Mana rero nimba hari ahantu twageze ukamengo tugomba kurenga karindwi iradutabara tubaye nkande tubaye nka Dawudi yavuga ati reka niyereke imbere y'Imana yanje ibisigaye nabyo Imana irabana zoncira. Nibaza aya majambo maze kuyasoma ko nayasomye njambona aya majambo ni meza cyane mu mutima kandi ahora ndayasoma. Nimushemagize Uhoraho yemwe basabyi b'Uhoraho mwese bakesha ijoro bahagaze mu ngoro y'Uhoraho. Maboko yanyu arakomeye nimuyatarike. Yesu ashimwe. Tarikira amaboko rwose abasabyi b'Imana uko ijambo ry'Imana ribivuga. Aya maboko tuyerekeye Imana yacu kugira ngo aze yagire ibikoresho. Yesu ashimwe. Umviriza muri iyi myaka banza muyamanure ndababwira akantu. Muri iyi minsi nariyumvire mu mutima nkanibuka Imana hamwe umuntu igiye imufashe ukuboko ntiyonyerera ntiyotemba. Mbega uyu muntu yoteba akagwa hasi Imana yamufashe ukuboko. Idutume mu byigomba muri uyu mwaka tugiye gutangura amaboko yacu agakorera Imana. Yesu ashimwe. Tujye tugendera mu nzira z'Imana. Imana idutwereke iduhindukize idutumbere yigomba amaboko yacu azagenda ashima ayuzuye amashimwe y'Imana. Yesu ahabwa icubahiro. None rero muri uyu mwanya nagomba yuko twohava tuje imbere y'Imana twandi dusenge. Murabona yuko naho biruko twaririmbye twahimbaje Imana. Ubu rero dufise iminota hafi 55 hafi cyangwa 56. Hanyuma rero tuzobe tujabuye y'amaguru yacu. Hanyuma rero mwagomba mukabona iyi minota iheze naho mugomba mukavuza impundu mukiha kamo cavuga ati Imana ibikorwa byacu tubituzirikane ko byo muri uyu mwaka. Yesu ahabwa icubahiro. None hitwobana tugasenga Imana none. Haleluya. Mwicare muruha dusenga Imana. Imana tuyibwire kandi ntimwibagire yemwe. Mbega turaye ngaha suko hari umutekano. Imana yacu ihabwa icubahiro. Iragahabwa icubahiro kabisa. None rero tugomba dusenga Imana kandi umuntu wese ntabuze icyo avuga imbere y'Imana. Dufate umwanya tubandi dusenga Imana twigwe muri biganza by'Imana kabisa. Tuyibwire Imana yuteye iteka. Tuyibwire Imana yatuzigamye. Aho ni Imana n'igitangaza. Ahiremeye ko tuja muri kirenge tuje muri 26 gayemwe. Imana ko ari igitangaza. Iragahabwa icubahiro. Haleluya. Iragahabwa icubahiro. Iravyemeye. Iratwemereye kongera kuramba ubugira kandi. Iratwemereye kongera kwitwa ko twakoreye muri uyu mwaka twinjiyemo. Iyo Mana n'igitangaza. Yemeye kongera kutugira abakozi. Yongeye utwemera kongera kutugira intumwa. Tuyivugire gute? Tuyihimbaze, tuyitazire mu ndirimbo. Tungire tuyisenge duciye mu masengesho. Tungire twisonzeshe dusangeyo. Iyi Mana n'igitangaza. Iratwemereye ko tucabukayo. Dusenge. Mana data wa twese, Imana yo mu ijuru, turagushimiye nyakubahwa imbabazi zawe ko zamahibe bidashira. Turagushimiye ko izina ryawe ari izina rikomeye. Iri zina Kristo twahawe munsi y'ijuru kugira ngo dushobore gukirizwamwo
rya Yesu Kristo. Turagushimiye ingene twakuririmbiye, turagushimiye ingene twaguhimbaje, turagushimiye ingene twakoze muri bya bindi na biriya. Turagushimiye ko waturinze, uragahabwa icubahiro. Uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. None rero turanezerejwe no kuba tugiye gushingura ikirenge ino tumaze amezi 12 ngo tujabuke mu kwezi kwa mbere ugiye gutangurira uyu mwaka. Turagusabye umushinge mwiza, itanguriro ryiza ryo muri uyu mwaka. Mbere turasabye kugira ngo twongere izindi ntege n'umutwe, imitwe yacu yongere igukorere neza mu byiyumviro. Tujabuke tugere hakurya mu izina rya Yesu, twongere twamamaze, twongere twivuge. Bavuze ngo ntubesha, rero uri Imana itabesha. Haleluya. Uri Imana itibagira amasezerano, uri Imana itibagira ibyo yavuze ku muntu. Iyo wapfuye ku muntu bimushitseko. Uri Imana ukomeye, uri Imana ukomeye, uri Imana ihambaye. Nuhabwe icubahiro. Turagushimiye muri aya masaha. Niwongere wivuge muri twebwe, wongere wivuge muri twebwe. Akira amashimwe yacu Mana, kandi muri aya masaha Mana tugezemo, turakwinginze ibikorwa byacu twakoze muri uyu mwaka. Yesu Kristo, urazobituzirikanako mu izina rya Yesu. Uzobituzirikanako Mana, uzobituzirikaneko. Ibitagenze neza nabyo uratugirira imbabazi, uri Imana y'imbabazi. Haleluya. Muri yavuze ngo hagati y'ibyo byose n'ingero bikwiranye ntihakikwa amaraso. Natwe Mwami, hagati muri uyu mwaka turangije n'uwo tugiye gutangura, namba hari ibitagenze neza muri uyu mwaka duhejeje, uraduha kubigenza neza mu mwaka tugiye kwinjiramo. Urazotugirira neza, uratuba hafi, uratwiyegeka, uradufata ukuboko mu izina rya Yesu. Bandi barinde ibyo babonye n'amaso, bavuga ibyo babonye n'amaso. Natwe duhe kongera gukora no kuvuga ibyo twabonye n'amaso, ibyo twakora kuri intoki zacu. Uri Imana ikomeye Mana, uraduha kuvuga ibyo twabonye, uduhe kuvuga ibyo twakorakoye ko Mana. Uyu mwaka tugiye guhama tuzabukiramo, uraduha Mwami kuzoguhamagara uzo twitabe, tuze tugukorakore, tugukoreko mu izina rya Yesu Kristo. Uratwemerera kongera kutuba hafi, kuko wewe uri Imana nziza. Kandi ibisigaye navyo igihugu cacu uracibuka Mana, nico dukoreramwo. Ibyo byose n'amatwi abikora nuko waduhaye amahoro, urushize no kuduha amahoro. Igihugu cacu kizigamwe, igihugu cacu Mwami kirindwe. Turindira abatuganza bose bari mu buntu bwawe, twese turindirwe mu buntu bwawe. Ibisigaye navyo Mwami uze kutubana natwe muri byose, tubisabye mu izina rya Kristo Mwami. Amen. Abahagaze mu ngoro yayo turaduhagaze hanyene, muragahurira niyo Mana yanyu hanyene. Imana yacu nihabwe icubahiro. None rero sinzi ko mbega hariho abashobora gutaha. Mariho ahaguruke tugiye igisabisho cyo kubasezera bagende. Haguruke nimba bahari, kandi bahari si kibazo. Hama tusenge, hama bace bomboka bukebuka, ariko basigaye namwe muce mwegerana neza. Hanyuma n'amasengesho n'indirimbo, eka nizigira ko atangorane, kuko nabarara barakina mu ntuze, barara barakina burinde bubakerako. Tusenge. Mana yo mu ijuru, reka tugushimire uyu mwanya wose uteye mu iri teka, tukaba twongeye kuduza ibiganza byacu imbere yawe Mwami, tubitumbereje mu ijuru. Tugushimira ko tujabukije uyu mwaka twarimo w'ibihumbi 2025. Aha turahagaze twese turiko tuvugira mu wundi mwaka. Nukuri n'igitangaza. Urakoze kandi urakoze kandi urakoze kubona twemerewe guhagarara imbere yawe muri aya masaha, turi ikoraniro ringana gutya. N'igitangaza. Unuhabwa icubahiro. None rero
hoba harimo abagomba gutaha muri twebwe bagende kurara no kurabiri muhira. Turasenze Imana ibazigame ibugurura amayira baze kugenda amahoro nk'abavuye imbere y'Imana nyene. Turasabye amaboko yabo afatwe n'ikiganza c'Imana aho baca baze kwerekezwa n'ikiganza c'Imana. Hama ibisigaye mu gitondo naho tuje twongere dukorane kuri ya masaha nyakubahwa twongera gushima duhimbaza izina ryawe uzobukoze mu izina ryawe ryera Kristo mwami tubisabye. Amen. Twese tuvuge tuti amen. Sawa. Umwanya rero nguwo dushishikare bashishikare abomboka ngo bagende nta ngorane. Hosanna, Hosanna, Hosanna.